Inkuru nziza kuri bose. Iki ni ikiganiro inkuru nziza kuri bose utegurirwa ukongera ugashikirizwa n'ishirahamwe PWR Burundi. Iki kiganiro kikwigisha ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko muri we hari agakiza n'ubugingo budashira umwizeye wese. Wumva uremerewe ku mutima, wumva uruhijwe n'ivyaha, akira umwami Yesu aguha amahoro. Nshuti mugenzi munywanyi ibiganiro by'ishiramwe TWR Burundi, mukundwa wahisemwo kuntega yompi kuno muhingamo kuno murongo wa mbere w'isamirizi ya Republika y'u Burundi. Je nta mubano ndakuramukije nkwifuriza umugisha w'Imana kandi guhikaze muri kino kiganiro cawe c'inkuru nziza kuri bose. Dusome amajambo Imana yanshize ku mutima ngo dusangire nawe kuno muhingamo, tuyasanga mu cete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ukwizera k'umukristo. Uwemera wese yuko Yesu ari Kristo niwe yabyawe n'Imana, kandi umuntu wese akunda uwo muvyeyi akunda ni wabyawe nawe. Iki nico kitumenyesha yuko dukunda abana b'Imana nitwakunda Imana tugakora ibyagezwe vyayo. Kuko gukunda Imana ari uku nuko twitondera ibyagezwe vyayo, kandi ibyagezwe vyayo ntibigora, kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu yatsinze isi, nukwizera kwacu. Ninde atsinda isi atari uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Niwe Yesu Kristo yaje agaca mu mazi no mu maraso. Si mu mazi yonyene, ariko ni mu mazi no mu maraso. Kandi mpwemu niwe abishingira intahe, kuko mpwemu ari ukuri. Kuko bishinga intahe ari bitatu: mpwemu n'amazi n'amaraso, kandi ibyo bitatu bihuriza hamwe. Ko twemera intahe ishinzwe n'abantu, intahe y'Imana yo nagaheta. Kuko intahe y'Imana ari iyi, ari uko yashingiye intahe iby'umwana wayo. Uwizera umwana w'Imana niwe afise iyo ntahe muri we. Utizera Imana aba yigize umubeshi, kuko atemeye intahe Imana yashingiye umwana wayo. Kandi iyo ntahe ni iyi: nuko Imana yaduhaye ubugingo budashira, kandi ubwo bugingo ko buri mu mwana wayo. Ufise umwana wayo niwe afise ubwo bugingo. Udafise umwana w'Imana ntafise ubwo bugingo. Ibyo ndabibandikiye mwebwe mwize izina ry'umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufise ubugingo budashira. Imana ihabwe icubahiro cane. Nshuti mukundwa uriko uranyumviriza, uno munsi tugiye tuvugane kwijambo rivuga ngo gushira amazinda. Imana ishaka ko tumenya iby'agakiza kandi tugakizwa. Ishaka kandi ko twemera atabwoba ko twakijijwe. Aho ni kuba maze kwakira agakiza. Gushira amazinda ni kwemera ko wakijijwe udakekeranya. Mu majambo duhejeje gusoma muri iki cete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 5 ku murongo wa 13 haravuga ngo nshaka ko mumenya. Mugenzi, twibuke ko atari twe twicunguye, ariko Imana niyo yaducunguye kubw'imbabazi zayo, atari kubera ibikorwa vyiza twakoze. Idukirisha ukozwa ivyaha kuzana ukuvuka ubwa kabiri. Ikindi, idukirisha guhindurwa basha na mpwemu yera. Igihe biruko rero ntituba tukikekeranya na gatoyi. Agakiza twahawe kanduruka ku gikorwa ca Kristo cuzuye, kuko turazi ko ariko biri. Ca gihe wibuke yarasemereye agira ati birarangiye, nkuko tubibona muri Yohana igice ca 19 ku murongo wa 30. Njuti yanje, ugushira amazinda kwanduruka kw'ijambo ry'Imana, kuko ari ukuri kandi rikwiye kwizerwa. Yesu Kristo yavuze ngo ijuru n'isi bizovaho, ariko amajambo yanje ntaca azoba. Twarakijijwe nuko Kristo Yesu yadupfiriye ku musaraba. Ibi turabyemera kuko Imana yabivuze. Agakiza kacu gashingiye ku maraso ya Kristo. Ugushira amanga kwacu nako guhagaze kw'ijambo ry'Imana ridahinduka. Mugenzi wanje unyumviriza, mbega icotera amakenga niki? Asanga umuntu yoba atakijijwe, byoba bisigura ko atemeye Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kandi ko atamwizigiye. Namba umuntu akekeranya ku gakiza kiwe, ni kubera ko atemeye iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo rivuga ngo uwizeye umwana afise ubugingo budashira. Haleluya. Nshuti yanje,
abizeye Yesu Kristo bose baratsindanishirijwe kuri vyose. Ni ukuvuga bari barakoze ivyaha, Yesu aba impongano yavyo, maze bahejeje kumwizera bagirwa abere kubyo bagirizwa byose, bakurwa ko igihano cyo gupfa, kuko bagizwe abatsinze urubanza. Asangwa wo bukekeranye ibi ntuvyemere, bisa nuko wowe uvuga uti ijambo ry'Imana rivuga ibi sindaryemera, kandi biba bisigura ko uvuga ngo sinakijijwe kuko Imana yabigombye. Bene abo bantu rero basaba ibimenyetso ngo bibemeze, yamara ukwizera kudutera kwizigira Imana hatarinze kuba ibimenyetso. Bibiliya iratomora neza ico turi, ico dufise, ico tuzi, hamwe n'ico tuzoba, maze ikabivuga kugira ngo dushire amazinda. Yanje ndagomba ngo uno musi wiyumvire kandi utahure ico wewe woba uri uno musi. Ico turi ni iki? Turi abakijijwe, kandi turi abahariwe, turi abogejwe. Bisigura ngo amazi yo mu rubavu rwa Yesu Kristo niyo yadukuye ko ico gihe ivyaha. Turi abejejwe kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu Kristo. Turi abatsindanishirijwe. Ni ukuvuga ko iki gikorwa kitakozwe n'abavoka bo mw'isi,
bamwe baburanira abantu abashingwamanza, ariko twari dufise uwutuburanira adasanzwe, ni Yesu Kristo. Kandi ingingo yafashwe yuko ducunguwe, yuko twejejwe, yuko dukijijwe, yashingiwe intahe na mpwemu yera. Imana ihabwe icubahiro. Uko niko tubisoma mu cete ca mbere canditswe na Pawulo candikirwa Abikorinto igice ca 6 kuva ku murongo wa 10 kugera ku murongo wa 11. Duhereye ku murongo wa 9, ano majambo avuga ngo, ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire abashakanye canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bahuza ibitsina babisangiye canke ibisuma canke abifuza canke imborerwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. 11. Kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri, ariko mwaruhagiwe, ariko mwarejejwe, ariko mwatsindanishirijwe mw'izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mpwemu w'Imana yacu. Mugenzi wanje unyumviriza, ngibi ibiranga abantu b'isi, kandi Imana ishimwe ko ibi nawe wabigenderamwo, ariko ubu bikaba byarakubereye umurorazi kubwo kumenyana na Yesu Kristo. Turabandanye tubona ibiranga ico turi abana b'Imana, turi kandi abanengeserejwe. Dusomye icete Pawulo yandikiye Abikorosayi igice ca 2 ku murongo wa 10 havuga ngo, kandi duhereye ku murongo w'9 n'uwa 10 havuga ngo, kuko muri we ariho haba ukunengesera kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi munengeserezwa no kumubamwo, niwe mutwe w'ubukuru bwose n'ububasha bwose. Imana ishimwe cyane. Bibiliya ibivuze neza ngo tuba muri Kristo Yesu, kuko twamwizeye tugahitamwo kunyurwa n'agakiza kiwe. Muri ico gihe rero Kristo yinjiye muri twebwe, atwicaramwo neza, aca aruzura, yanyinjiyemwo aranyuzura. Ico gihe Satani nta nagace na gatoyi afise muri jewe, kuko muri Kristo Yesu harimwo ukunengesera k'ubumana. Yesu Kristo anengesereye muri jewe, bisigura ko Imana inengesereye muri jewe. Dawidi yaravuze ngo, uhoraho amenya igitara ryanje niva hasi ryanje, ngo amenyera kure ibyo niyumvira. Haleluya. Rero iyo nicaye, turicarana na Yesu, agakomanda disipline ku maguru yanje. Abagabo ibi ntaco bibatwaye cane kubyo kwicara, ariko abafasoni baca biyengenga kimwe n'abigeme bisoneye abahuye na Yesu, kuko nakare abanza kubahanura uko bambara kugira ngo ntibaze bagire ikibagora hageze kwicara. Uzorabe bamwe mubanse kuganzwa na Yesu bambara impuzu zihimbuye, maze hageze kunama canke kwicara bikayangara. Uwo mugabo w'abagabo rero Yesu Kristo, iyo mpagaze nawe arahagarara, natambuka nawe agatambuka, maze bikagenda neza atakunyerera, kuko ashigikiye intambuko zanje. Dawidi arongera akavuga ngo, iyi ntambuko z'umuntu zishigikiwe n'uhoraho, urugendo rwiwe ruba amahoro. Iyo ndyamye aba ari kumwe nanje, maze abamarayika bakancungerera umutekano, bakandinda amadayimoni, maze ngahishurirwa ivy'ijuru. Nshuti yanje, si ibyo gusa, Yesu angira mukuru, umunyacubahiro, atari mw'isi, ariko naho hari igihe no mw'isi uhoraho aho icubahiro uwumuhimbaye. Ariko imbere y'Imana ho icubahiro kiragaragara kubwo kwemerwa nayo. Ico gihe rero Yesu Kristo nawe agumana ubukuru bwose, kandi akabuganza nk'umutwe wabwo. Yesu kandi ampa ububasha ku mpwemu za Satani, ampa kuzisenda, kuko ari we mutwe wabwo. Iyo ndendebukiwe arasubira akanyuzuza izo nkomezi. Mbega abize Yesu Kristo bobo bafise iki? Ico dufise ni iki? Dufise ugucungurwa, dufise amahoro, dufise ubugingo budashira, dufise mpwemu yera, dufise umuherezi mukuru atwitwararika, atubabara. Uwo yegeranya amashimwe yacu akayishikana ku Mana, yegeranya kandi imitwaro yacu akayishikana ku Mana. Uwo kandi tumufise nk'umuvugizi ku Mana, ni Yesu Kristo. Jewe byonanira kuvuga, ivyiyumviro vyanje byoncanga, hari naho nogira n'udusoni canke amajambo nkoresha nkayabura n'ibindi, ariko uyo araseruka akamvugira, kuko abazi bibereye, kuko ari umugororotsi. Imana ice byumva n'ingoga. Imana ihabwe icubahiro cane.
Mbega wewe woba uziki? Ariko ngomba nkubwire ngo ico tuzi nuko turabimana twavuye mu rupfu tuja mu bugingo. Iyo usomye mu cete ca mbere Yohana yanditse ku gice ca 3 ku murongo wa 14 havuga ngo kuko dukunda bene data, uwudakundana ni umwicanyi kandi yama mu rupfu, nta bugingo budashira afise, kuko imbere y'Imana ni umwicanyi, iherezo ryiwe ni mu muriro utazima. Nshuti yanje, nyumviriza neza ico iri jambo ritubwiye. Icete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14 ngo uwudakundana wese ni umwicanyi kandi nta bugingo budashira afise. Rero kuba twarakijijwe, kuba dufise Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, nk'umwami atuganza, turazi neza ko twavuye mu rupfu tukaja mu bugingo kuko dukunda bene data. Ikindi, turi abo kuri, turi mu Mana, dufise ubugingo budashira, dufise iwacu, kandi aho iwacu sahandi ni mwijuru. Iyo usomye icete ca kabiri Pawulo yandikisha ingiro ry'Ikorinto igice ca 5 ku murongo wa 1 havuga iby'urusago, urusago rw'umubiri. Rero uyu mubiri ntizowuhoramwo, kuko utubuza gukorera Imana neza uko bikwiriye, wama mu ruhagarara kubera ivy'isi. Umunsi umwe tuzowiyambura twambare ukudapfa. Uyu mubiri ntuzoja mwijuru. Nshuti yanje, uwo mubiri ufise ntuzoja mwijuru. Usige neza, uwambike neza, ariko ube maso, ntugusamaze ngo kubuze gukora ibikorwa by'ubwami, kuko uwo mubiri ntuzoja mwijuru. Rero twebwe turi mu rugendo hano mwisi, dukwiye gucunga ingene dutambuka, tutiremereza ivy'isi, ariko tubohotse kuri ivyo, kugira ngo bikunde urugendo rwacu tuzorurangiza amahoro. Mbega wewe ntabikuremereye ga nshuti yanje? Yesu ni waruhura abameze batyo. Imana iduhana umugisha. ushobora kwibera mu cyaro kimwe kivumwa na rubanda, hamwe hatagera iterambere ukabuka ukanaramba. Ni kimwe n'uko ushobora kuba uba mu mujyi umuzwi cyane, ukamenya kubana n'abandi, ubuzima bugakomeza. Ariko aho waba utuye hose hariho icyo utakwihanganira, kuba mu nziva biragatsindwa nta mahoro yibonekamo. Iyabagasozi k'iwacu gasangira umushinga wo kubaka inzitava, kahindutse irembo ry'ijuru. Yebaba mbega amahoro kwibera mu nzitava. Iyabagasozi k'iwacu gasangira umushinga wo kubaka inzitava, kahindutse irembo ry'ijuru. Yebaba mbega amahoro kwibera mu nzitava. Kugira ubwenge ni iby'igiciro, kuba umutunzi ntako bisa, ariko umutima utarimo Yesu uwo nguwo ni nka ya nziva. Iyaba ibyo dutunze bikeya cyangwa se byinshi mu rugo iwacu, Yesu ari we shingiro rya byose, ntitwakabaye mu ntambara. Kubaka ibyiringiro kuri we akaba inkingi yo kubaho, niwo mushinga mbahitiyemo uzatubyarira amahoro. Iyabagasozi k'iwacu gasangira umushinga wo kubaka inzitava, kahindutse irembo ry'ijuru. Yebaba mbega amahoro kwibera mu nzitava. Iyabagasozi
hari ikindi ico tuzoba rero mwijuru turangije uru rugendo tutakiri muri wa mubabaro intambara zirangiye zo mwizi tuzoba bande tuzoba dute tuzozuka ico nico Bibiliya ivuga Pawulo akivuga ngo tuzozuka ikindi tuzohindurwa basha tuzoterurwa dusanganire umwami mu bicu tuzosa nawe tuzobana nawe hari ikindi kiryoshe nshuti yanje Dawidi nawe avuga muri rya Zaburi ya 17 ku murongo wa 15 ngo tuzonyurwa turi mu bwiza bw'ibihe bidashira. Dawidi avuga ngo jeho nzora munyonga hiwe ngororoka ngo kandi nikanguye nzonyurwa n'ishusho y'Imana. Twese tuzosinzira ariko ukwikangura kwacu ntikuzoba kumwe. Shiti abizeye Yesu Kristo bakagumya ibanga abo nibo bazikangura bafise umunezero babonane n'umwami banezerewe kandi babeho mu bugingo budashira. Dawidi avuga ashize amanga ashize amazinda ngo jeho nzoraba munyonga h'Imana ngororoka ngo kandi ico gihe nikangura nzonyurwa n'ishusho y'Imana nzomubona amaso ku yandi. Nayo yarabivuze ngo nubwo uyu mubiri nduhije nubwo mbona ko nabayiciro ry'umugani nubwo mbona ko nahebwe ngo nziko umunsi umwe nzobona Imana amaso ku yandi. Haleluya. Nigihe azoba yambaye umubiri udapfa. Weho ibyawe bizongenda gute niwiyishure. Mugenzi unyumviriza kwemera udakekeranya agakiza birashoboka. Intumwa Pawulo yabariye ishengero ry'Itesalonike ati ubutumwa twabahaye ntibwari mu majambo gusa ariko bwarimwo n'ubushobozi namwe muyera no kumara amazinda. Turabona abantu babaye intwari mu gushira amazinda. Uwa mbere novuga n'umugabo yitwa Nowa. Uyu yizeye Imana ku by'umwuzure wagira uzoze. Ibi yabyizeye imyaka 120 imbere yuko bishika. Yarabizi kandi yarabyigisha kuko yarabyizeye neza atamazinda afise. Turabona kandi umuntu yitwa Aburahamu. Uyu yizeye Imana kandi na Pawulo rongera akamuvuga ko igihe yandikira Abaroma igice ca 4 ku murongo wa 2. Rero Aburahamu yizeye Imana igihe yamusezeranira kwizomuha umwana. Nta bimenyetso na bimwe by'umubiri byagaragaza ko by'ukuri Sara yuhava avyara. Ntibyashoboka. Yamara kuko Aburahamu yari umuhizi afise ukwizera gukomeye yabibayemwo ashira amazinda yemera ko azoronka umwana. Maze haheze imyaka myinshi Isaka aravuka. Abisirayeli bari muri Egiputa barizeye ko gushira amaraso y'umwagazi w'intama ku miryango no ku madirisha by'amazu yabo byobakingira. Bari bashize amazinda ku mutekano wabo kuko ariko Imana yari yabivuze ati nzobarengana. Iyo tubisomye mu Kuvayo 12 ku murongo wa 13 niho habivuga. Gukira kwabo kwavuye kukumvira Imana kwabo maze bahagarara mu ijambo ryayo. Ntibiravye maze ngo barabe uko basa nibihe bari barimwo ngo bibatere gusaba ibimenyetso oya canke ibindi vyemezo by'iryo sezerano, ariko barabyizeye babibamwo nk'ukuri kandi birateba birashika. Turabona kandi Yobu yashize amazinda mu kuvuga ngo nziko umucunguzi wanje ariho kandi ko nzomubona. Dawidi yashize amazinda mu kwemera ko yahariwe ibyaha byiwe byose. Igihe avuga ngo nkuko ijuru gitangu yisi ngo niko ibyaha byanje no munsi biri kure yanje. Yari amaze guharirwa arizera ashize amazinda ko yahariwe ibyaha byose byamuvuyeko. Yesaya nawe nyene yarizeye ashize amazinda ko ikara akojejwe ku minwa rimukuyeho ukugabitanya kwiwe n'ibyaha byiwe byose. Si ivyo gusa nshuti yanje no mwisezerano rishasha turahabona uburorero butandukanye. Turavye kuraba nka Pawulo, Yohana, Timoteyo hamwe n'abizeye bose bo mwishengero rya Bikorosayi. Ababizeye bo mwishengero ry'Ikorosayi barizeye ko bakuwe mu bubasha bw'umwiza maze bashirwa mu bwami bw'umwana w'Imana. Iyo usomye igice ca mbere ku murongo wa 12 n'uwa 13 turabibona kandi no kubizeye bo mwishengero ryo muri Efeso. Bose bizeye ko bahabwa gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo igihe bari muri we gusa. Mugenzi wanje, ibi wewe bikwigisha iki? Ntarasenga iyumvire neza kuri ibi bintu bikurikira. Mbega urazi icuri, urazi ico ufise,
urazi ico uzi, urazi ico uzoba inyuma y'urupfu. Ijambo ry'Imana twayaze washoboye gukuramwo ibitari bike bishobora kugufasha kugira ngo nawe witegure, uhindure ukubayeho uno musi, wemere uce bugufi, maze Yesu Kristo ahindure ibihe urimwo kugira ngo iherezo ryawe rizobe ryiza, uzobaneho nawe mu munezero w'ibihe bidashira, mu bugingo budashira. Dusenge. Turagushimiye uhoraho Mana nzima ko washize ukuri kose ku bintu vyose ahabona kugira ngo umuntu wese ashobore gutegura iherezo ryiwe. Ndagushimiye uyu watumiye ngo anyumvirize, kandi ndamusengeye ngo umwiteho, umugirire neza, umuganze kandi umuhaze ubuntu bwawe n'ineza yawe. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nshuti yanje, wakoze kunyumviriza muri aka kanya tumaranye. Ngiki ikibazo ngomba ko unyishura kugira ngo nawe ushobore kuronka kamwe muri twadushimwe ishiramwe ryabateguriye. Hari amaradiyo, hari Bibiliya, hari imipira yo kwambara, hari n'ibitabo bishobora gutuma umuntu akomera mu gakiza. Dufatiye ku byo twize, vuga ikintu nyamukuru uwiziye Yesu Kristo wese akwiye kumenya kandi akakigendera. Dufatiye ku byo twize, vuga ikintu nyamukuru uwiziye Yesu Kristo wese akwiye kumenya kandi akakigendera. Naho ubutaha, umwami Yesu aduhana umugisha. Ico cari ikiganiro inkuru nziza kuri bose. Asanga wifuza gushigikira kino kiganiro, terera ku mahera yo kukirihira, ushaka kutwunganira canke ufise ikibazo, twakure canke urungike ubutumwa bugufiya aribwo message kuri 77 850 822 canke twakure kuri 22 24 26 57. Ushobora kandi kutusanga aho dukorera i Bujumbura muri Rohero ya mbere, kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa nimero 1, hambavu y'ishengero Anglikane rizwi ku izina rya Katedrale Sainte Trinité. Turonderere kandi kuri Facebook ni TWR Burundi, canke kuri internet ni twr@gmail.com. Imana iguhezagire.